umuhungu ashaka ko muzobana canke mugendana mu rugendo ko muzobana haraba mu kumubwiza ukuri nimba igihe mwayaga waramubwiza ukuri ukamubwira ati ni by'ukuri sindi vierge mugabo hari ibintu nisezeraniye jawe nyene hari ama decision nifatiye nukuvuga sinzongera kubikora ntageze mu rugo umuhungu akumva mwobandanya mukundana bitazokwigera biba muri ico gihe no musi ngo niko yase valantin agaca bigusaba zo bari karakugora kubera hari ivyo mwavuganye hari ibintu mwafunditse uramubwira ati vyarabaye ariko sinifuza ko vyongera kuba ntashitse kwihangiro nje nyene nihaye muri mako umungu nofata yuko azo bari karamugeragera urukundo ni babiri urumva mwe murafise ibintu ama principe mwe nyene mwiha mukavuga ati okay ibi bintu navyo tuzokora ibintu navyo tuzobikora ni nk'akarorero mashaka kuba muri kumwe n'umukunzi wawe kera yaranywa inzoga uravyumva agaca kubwira ati ivyo kuri narigeze kunywa inzoga kandi cane ariko kuva no musi urukundo nje nawe turi nta nzoga nzongera kunywa nubwo bizashukana inzoga jewe mukabarenzo nyifana canke jus none umukobwa uzocumugora ngo ushaka kunywa inzoga kandi yarakubwiye ko yazihevye bivana n'ihangiro mwihaye yurose umuntu mukundana si uba wizeye ko ubuzima bwawe bwose urumva ngo hamwe mva ngo ampevye ngo ubuzima bwanje ngo buca buhagarara. Hello murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ko ari hanze yacu mu nkundire ndababwira ati mwaramutse canke imyiriwe bivanye naho muherereye nongira ndabaye ikaze mu kiganiro cyacu arico cyanyu mushikizo na Jewe Omario kuri ya Gatech TV nkuko mubibona imbere yacu ndi kumwe na Benishu numu journaliste ariko kandi ni numu entrepreneur afite ibintu byinshi akora bijanye no kwiteza imbere abamuzi baramuzi reka ndamwakire cyane Benishu kubatamuzi maraza kumumenya kandi ndizera yuko muza kumukunda urahawe ikaze cyane Benishu kuri ya Gatech TV. Murakoze cyane meze neza umunsi wagenze gute? Umunsi wagenze neza cyane first of all aberewe murakoze cyane uvuye mu kazi warambwiye kuri mu kazi kubera iki kuja mu kazi naho nyine ugenda uberewe nagira ko kwambara ico bita inkima z'akazi hari igihe biravana hari ubuziba busaba kwambara inkima kenshi nk'iyo turi ku materano bisaba ko umuntu aba ariko arakora ugasaba ko twambara inkima n'ahandi hantu aba uca muri ville bisaba kugenda usa neza nyene abadatahuriye uvuye bakaca bibaza ati none yambaye kurya vyagenze gute ibyo kenshi dukunda kuvyambara bivanye n'akazi tuba turimo no ku munwa naho nyine ukacisiga nukugenda witeguye ntamenye ingya ziva nta wamenya turi mu misi ya Saint Valentin uyu munsi ni kuri Saint Valentin ariko kino kiganiro nibaze ko kizosohoka Saint Valentin yamaze kurangira ariko no mundi still tuzoba tukiri mu bihe vya Saint Valentin kuri wewe wumvise Saint Valentin wumva iki? Kuri jewe nubise Saint Valentin numva yuko d'abord Saint Valentin nukuvuga numweranda Saint Valentin numweranda hama twakuze twumva yuko bamwibuka numweranda bibuka ari we yaratumye abantu ahezagira abageni bari muri couple bakagira ama mariage rero tukabona bacaho himbaza abantu bari muri fiançailles abantu bari en couple abubatse kenshi na kenshi himbaza abantu bari mu rukundo niko nakuze ndabibona na none musi niko ndabibona haravuga yuko Saint Valentin hari abantu bayikora mu buryo atari bwo ngo mu buryo bwiza ngo ni bwa buryo ngo muyikorana n'umuntu mubana mu rugo canke umuntu muteganya gushinga urugo ngo nibo bantu baba bakwiye gufeta Saint Valentin ariko ngo aba bantu muba mukiri mu runganwe ruto iyo gahunda atayo muba mufise ahubwo ngo mwifashisha Saint Valentin ngo mukuja mu buhumbu. Oma nibaza yuko naho ataba ku munsi mukuru wa Saint Valentin wari usanzwe ufise Ingeso yo kugenda mu buhumbu urabugendamwo ariko uzi ivyo urimwo nibaza yuko umunsi mukuru ushobora kuwihimbaza ubwo buhumbu ntubujemwo ikindi naco nkuko babivuga muhimbaza kumwe n'umuntu muba muriko murategura akazoza ko muzobana kenshi abantu bari mu rukundo nimba bataba bariko barabeshanya kenshi bavugana ivya kazoza tuzobana bizogenda uko bizogenda uko donc rero batanguye kuvyimenyereza bagafeteranira ugasanga baraduhaye amakado natwe turabahaye ugasanga bigenze neza. N'uyu munsi wamuteguriye iki? Jewe umunsi ndamutamwe kweri kado imeze neza ni surprise ubu nta kintu kimwe aramenya ariko nabimubwira ubunyene we nawe nawe yaguteguriye iki nawe
je sinzi nacarambwira ko turi kenzo na sinzi ko rero canke iryeje nyene ndarindiri. Ku bantu rero bafata Saint Valentin bakayikora nk'ubuhumbu bifashishije iryo zina ngo ry'urukundo, abo bantu nabo wowe ubafata gute? Abo bantu ngene ndabafata yuko ntibabazi ivyo barimo. Ni ukuvuga uno musi ufata ukagenda mu buhumbu d'abord kwibuka umuntu yapfuye, ntaba ari umusi wo kuvuga ngo mugaragaze icaha, kuko uwo musi yafa ntiyariko ashira imbere ubuhumbu. Mu biri make ubu mutukishije bishitse ukaba ufise uwo mukundana ugasanga murasohotse murahanya amakado muraryohewe mugavye ibintu vy'ubuhumbu ntimubijemwo, aha nibaza yuko wari ugize fete imeze neza. Bishitse ukaja mu buhumbu naho novuga yuko uri kurakora amakosa, kuko namwe mbona amasitati y'abantu benshi bavyandika abantu baza kuja mu buhumbu no musi ngo ba exige n'amezi bazovyarira. Urumva wico itariki zingahe ngo bazovyarira bivana mu kwa kabiri, uno mu kwa kabiri ni kuvuga ni mu kwa 11 amezi 9 ahera mu kwa 11. Imagine rero nabonye abantu nkuko baberekana uno musi baryoheye mu kwa 11 bariko barirukanga nako. Rero nukuvuga ahubwo ngo ubunya umuhungu ni wari ngo yiruka ko umukobwa, ariko mu kwa 11 ngo n'umukobwa aziruka. Imagine umva ko muri ico gihe bizoba bibabaje cyane, baza kuvyitwaramwe neza kuno kwezi kwa kabiri hariho bashaka guma nyene ba prolonge ko ari mu bihe vy'urukundo nyene babigaragaza abakunzi babo ku buryo butari bwo. Ivyo bintu vy'ubuhumbu n'ukuri babihagarike kugira ngo ejo ntibizobakwegere bibononera ubuzima bibononera n'akazoza. Wotuma babujamwo iyindi misi ariko apana uyu munsi wo gutukisha irya muntu yapfuye, ariko n'indi misi ntabwo vyemewe. Ni ryari vyemewe no? Na rimwe vyemewe ubuhumbu ni igitutsi. Bazi bakubwiye ati irya muntu n'umusambanyi usanga ni amakosa. Ikibazo hari abantu bari ngo baravuga ati turimwo tubivugiza mu zina ribi, ubundi hari abavuga ati ni uguhevinga sex. Ico numva nababwira nuko umuntu wari we wese afise ingene abibona bivaye n'ingene yakuze canke bivaye n'uwo bari kumwe mu rukundo babibonamwo. Niki kiganiro nubwo bashaka gucumviriza barafise ibintu baba bapanze twege tudashobora gupangura, cane cane umuntu ari mu rukundo ntibanamuhanura, ariko nivyashika akumviriza kino kiganiro aje kubanza ibibazi eske ibintu ngomba ninjiremwo nzobivamo gute, nta ngaruka mbi bizongirira, nta bimeze gute, nivyunguka. Ugasanga nimba mwarateguye mariage mugomba kubana ihangane murindire nimuryoherwe mugabo murindira wa musi mwategura babahezagire hama mubane ivyo mubikora ivyo bindi mwari gukora no musi murindire imisi igere, kuko no musi no wabikora akagutendeje agaca kwihakana none byose bigenda gute. Hari usanga ateganya kubana kandi ari seriye kabisa avuga ati nashaka kuzobana n'uwo mukobwa, gusa akaca avuga ati mu gihe uwo mukobwa atakwemera ko tubikora mu gihe tutarabana je sinshobora simana ko uwo mukobwa yoba nkunda, sinumva ko twabana n'umuntu tutarabikora. Urabizi yuko muri iyi minsi hariho n'imanza nyinshi tujamwo ugasanga umugore yarafise n'inda y'ukwezi canke y'amezi barakubise akavangu, we nako akavangu ntugashigikiye. Nukuri ndabivuge ndabisubiremwo ako kavangu ntako nshigikiye. Mu Kirundi bavuga ngo n'uburi ku munwa burakoroka. Mariage ishobora kuzoba samedi de la semaine prochaine, mugabo ugasanga irasivye bivuye kuri ako kantu gatoya. Mbega kumenya umunga ari seriye wibaza ngo ubimenya gute? Ashaka kuba yaragomba gupima ugasanga ako kavangu niko gatumye muhebana, yarazi kuri umukobwa uri seriye wiyubaha avuga ati je chez Rwanda vraiment ibintu navyo yokora bataraduhezagira, ibintu navyo yokora, ibintu navyo kwinjiramo, ugasanga uri umukobwa araguhenza ureme, ugasanga ko nyene ari kwitanga na kavangu niko kotuma gukunda, ahubwo niko kononye byose. Je numva umenga ahubwo no muso wo kwihagararako ukaraba ko kherema gukunda. Nagiye gutesta umuntu yuko gukunda vy'ukuri no kutabikora. Abahungu murazi ubwenge mutesta kwishora gutesta uko cyangwa ugatesta mu bundi buryo. Uyu munsi romwihayihangire yo gutesta muri ubwo buryo. Je abantu banyu bariko baranyumviriza abana bihagarare ko bigumye, nimba yari yarasanzwe ashaka kugutwara afise projet yo kuzogutwara naca guhewa ngo niko yamutabikoze azoba n'ubundi yarasanzwe yo guhevya. Hariho n'uyundi mukobwa usanga yarigeze kubikora muri pasi, gusa ugasanga yarageze igihe yifatira decision ati je ibintu uzosubira kubikora ngeze mu rugo. Umuhungu nawe bakundanye ico gihe
ni kuvuga umukobwa yarabimwiganiye ati je nubwo dukundanye ibintu ntavyo tuzokora gusa sindi sugi narigeze kubikora umutipe nawe akaca avuga ati none ko yundi muntu wamuhaye jewe umpora iki ahubwo w'impamvu naje utemera ko tubikora ni kubera utankunda umukobwa yabitawe muri ubwo buryo wumva afise rezo canke nta rezo agira uwo mukobwa ashobora kuba yabikoze atavyifuje cyangwa ugasanga yabikoze kubera kutamenya muri ico gihe ugasanga hari ico yatahuye hari ibintu yahagaritse bivaye n'ico ashaka gushikako mu gihe rero umuhungu ashaka ko muzobana canke mugendana mu rugendo ko muzobana haraba mu kumubwiza ukuri nimba igihe mwayaga waramubwije ukuri ukamubwira ati ni by'ukuri sindi vierge mugabo hari ibintu nisezeraniye jawe nyene hari amadecision nifatiye nukuvuga sinzongera kubikora ntageze mu rugo umuhungu akumva mwobandanya mukundana bitazokwigera biba muri ico gihe no musi ngo niko yase valantin agaca bigusaba zo bari karakugora kubera hari ivyo mwavuganye hari ibintu mwafunditse uramubwira ati vyarabaye ariko sinifuza ko vyongera kuba ntashitse kwihangiro nje nyene nihaye muri mako uwo muhungu nofata yuko azo bari karamugerageza bamba barira abantu bimeze uko azo bari karamugerageza hari umuhungu uraca kubwira ngo ati none nk'ubunya turasohokanye nawe ngiye nk'ahantu mu bare turasohotse shedura na wa mu ex wawe mwigera kubikora nanje ndya onya sinzi wagwana muri je no umuhungu ninda azafisa agacira imbere yawe canke nindi uzobona ko ari nk'umuntu akomeye imbere yawe muri ico gihe none novuga gute none nimba vyarashitse uwo mukobwa akaba dejeje n'uwundi muhungu bugashika bagahebana none uwo muhungu yoba yaciye abibwira uwo wundi mushari bari kumwe bushasha ubundi muri ico gihe harabaye mu kumena amabanga mu bisanzwe urukundo ni babiri urumva mwe murafise ibintu ama principe mwe nyene mwiha mukavuga ati okay ibi bintu navyo tuzokora ibintu navyo tuzobikora ni nk'akarorero mashaka kuba muri kumwe n'umukunzi wawe kera yaranywa inzoga uravyumva agaca kubwira ati ivy'ukuri narigeze kunywa inzoga kandi cane ariko kuva no musi urukundo nje nawe turi nta nzoga nzongera kunywa nubwo bizashikuka nk'inzoga jewe mukabarenzo nyifana canke jus none umukobwa uzocumugora ngo ushaka kunywa inzoga kandi yarakubwiye ko yazihevye bivana n'ihangiro mwihaye abaca kubwira ngo ex wawe mwarazisangira imbere nanjye tuzisangira nakagenda guhakandi karuriro abari kufatira kugira bibe dorode umuhungu murakundanye akubwira ati jewe relation nahoramo no vita ko nasesagura cyane umushiri wanje akeneye ikintu cyose yashaka naramuha akeneye amafaranga n'abandi amukubitiye akadepo akeneye gushopinga naramukubitira shopping y'ibihumbi amajana 300 arumva isaha izimvye nk'iyo wambaye telefone izimvye nk'iyo gwawe arumva ntivyabura kuri we ariko ubu unya naraciye ubwenge ubu unya amahera no kuyabika kuri konte hama je nzoza ndakoresha imigambi minini ubu nzoza ndaguha agasuko naho nyene katarenza 40,000 muzamu yazi nibeke muzamu bizi nibeke Eresiyo tuja agasuko ka 30 cye ka 40 bibaye ngombwa ushire mu dread nizo nufise ngo ziramba ibintu vya telefone numva umenga ntinho bigira ibintu vyatari kuko jewe nabonye umenga narasesaguye ico kintu we kikakuja mu mutwe kumva ko ari umukobwa yafashe neza amugirira ibintu vyinshi bajanu heza ivyo bintu wo bisiporta ngo kubera ko yabihevye wewe ukumva yuko unyuzwe canke ukumva umenga urya anya yabikoreye niwe yakunda oya nimba uwo munga zo kuba ari kankorera ivyo ari uwo tuzokubakana muri kazoza no bisiporta kandi ivyo nanryohera gusa rero umviriza muamukiri mu kintu citwa procedure nkuko ari amwigeze kugera muri procedure ubwa mbere ntivyakunda kuko sinibaza ko muri kumubonye ari we mwatanguranye kandi uwo mwari kumwe ubwa mbere nawe nyene nizere yuko ihangiro ryari ryo kuzubakana ico gero muri ma procedure bufise 50 yuko umuntu muzoshobora kubana n'indi 50 ndavuga 50% yo kumushobora kubana na 50% yo kumutobana muri ico gihe bimeze uko niyo bari wa mbere twatangiye kuja muri procedure yo gukundana cyangwa tuvugana ibyo kuzogirana mariage muri kazoza ariko nkaca mbona umuhungu aruba utarambwije kuri arambwira ati aba ex nagengira narononye narasesaguye twarasohoka
muri ico gihe yafashe ko yabatetesheje nanje bari karandenga ariko abifashe ko yonone ntashobora kuza kubwira ngo narabatetesheje aza kubwira ngo narasesaguye gusa ubigiyemo indani urumva yuko uko gusesagura kwabo kwiwe byatuma abakobwa bavyishimira. Muri ico gihe urazi ahantu mutahurira amaze kumbwira ati ivyakahise narasesagura abakobwa narabasohokana narabahabura kimwe bashaka amatelefone azimvye ibisuko bimeze neza kwambara neza n'ibindi nkaca mbona hari amaproje ariko arakora ariko arayanyereka kambwira ati ivyo nakoze muri kazoza ndicuza ariko uno musi je narifata ingingo noraba ni wa muhungu nawe nyene ivyo atari karankorera nawe nyene ntavyikorera hariho abahungu ugumona buri mwanya yambaye kirato kizimvye kirato ciza yasohotse yambaye neza aguma yifotoza nkaca mbona ariko arabikora nje ndi umukunzi we ntavyo ariko arankorera aho nyeho bari mu buryarya muga nkaca mbona ni wa muhungu ari pose afise birato bitatu canke bibiri ariko arakora amaproje ariko aruguza akantu hari afise utundi tuntu muranazana kubiraba aranaguhanuza shari dukora iki ko mfise amahera yanye kuri konti ubona twokora iki aho n'ukuri sinokugora ngo ndakubwire gushaka ngo usohokane gushaka unyambike neza gushaka unkorere buri kimwe niyo mpamvu noce ndakugirira impuhwe nanje. Rero twavuganye yuko uwo muntu muri mu maprocedure yego sasa uwo muntu ro yitwaye nk'uko yamahera yajana mu maproje wewe ntari karaguhako muciye mumarana umwaka uwo mutipe muciye muhebana canke aciye aguheba wo kwicuza impamvu wemeye yuko aguma yajana mu maproje yiwe canke wovuga ati kurya nyene vyagenze ni bon nubwo narise iyi dokomo ikizima amaproje yari nkaragenda neza. Muri ico gihe je sinobabara kubera hari ibintu basizanyigishije barangishije kuba hatavyinshi cane mfise kuvuga nundi bizoshika tugapanga vyo kubana si wa muntu azoshika ngo ndamugora ngo umva ngo ushaka ibi ngo je utarose ibi ngo duce duhebana birinze bishika je vraiment no bishima kandi yo bari gahunda y'Imana. Bishima ni kuvuga nivyo ni kuvuga ro muri kino gihe kubera ufise umuntu abiguha byose kubera atari karakwigisha n'ubu rero wumva utavyishimiye ubu sukuvuga ngo sinoreka kuvyishimira urose umuntu abiguha ni sawa urose kandi utabiguha naho nyene ni sawa kuko nibaza muvuga ngo upange gukundana n'umuntu aba yasanze ukuze aba yasanze iwanyu waho rufungura wahora wambara waho rubaho ni kuvuga rero iyo urose umuntu mukundana si uba wizeye ko ubuzima bwawe bwose urumva ngo hamwe umva ngo wampevye ngo ubuzima bwanje ngo buce buhagarara novuga yuko uko byo bimeze kose ntegerezwa kubishima. Waruvuze ngo sikuvuga ngo yuko ampevye ngo ubuzima bwanje ngo buca buhagarara yamenyereje ko mpavyinshi ngo ampevye ngo ubuzima buca buhagarara canke yamenyereje ko mabike oya kubera ubunye igihe tugezemo n'abakobwa barakora ugasanga umukobwa uri kurakora uvuga ati isabuni no yigurira parfum no yigurira impuzu no zigurira ati mugabo bishitse hakaza undi muntu ufashanya navyo nyene ni sawa mbwa kandi adahari naho nyene ntangurana ubu niko bimeze ubu sawa abakobwa benshi bakirera amaboko ngo bagume basaba abahungu ngo urumva ngo nkenewe n'amahera ya bisi ngo nkeneye gusuka bibaye ngombwa nabura nisukisha mu gihe canke indi gwenye nakavyibwiriza imishatsi yawe isa nabi rabusuke canke wonye ukisukisha nibisanzwe. Ariko muri uko kuntu rero mukeneye umwidegemvyo kuko numva umenga mwokwigurira ivyo bisuko abahungu bavuze yuko bica bigabanya icyubahiro mubaha oya muri ico gihe muravyumvikana sivyo nimba ari nk'akazi ukora mu bisanzwe cero wawe abazisusha y'amahera ahantu yakura ugashobora kumusigurira ati none nk'ubu ugenda muri ville ukabona nk'ipantaro nziza wari ufise amahera ukumva urayikunze ucinda kumutelefona cero wawe mugihe ufise amahera ucumubwira muri twa dufaranga nkorera hari ipantaro naguze mugabe ikosa ntuyambare utarabimubwira mu gihe uzi ko afuwa ashaka kuvuga ati abo usigaye gurirwa impuzu n'abandi bantu ntazi urashaka kumwitanga ukanayimufotorera avayo kuyambara ati yo sheri nace muri ville narifise amahera ukuntu baranadutahura barazitwara kuko biragoye kwihangana uciye aruhande y'agapira akakubwira ngo kazimbutse sister ngo kari busanga wakagutse mugihe rero uzi ko ufise amahera nawe nyene abizi ko yafise murabwizanya ukuri ejo ntibizotera ikibazo ngo usigaye nsuzugura wabonye ko byananiye kugura impuzu usigaye wigurira ugasanga birazanye ikibazo muca muca inama mukavyumvikana. Reka nakubaza ikibazo Benisha wewe ukundanye n'umugabo wawe ni kuvuga murabana umugabo wawe ahembwa nk'imiliyoni 2
ariko rero muri izo miliyoni wewe wasanze ahembwa izo miliyoni 2 imbere yuko mubana ego muri izo miliyoni 2 akaba ari umuntu yikundira gace muri izo miliyoni 2 uko aronse miliyoni 2 abanza ajyamwo umuriyoni ari wenyene ari wenyene ibindi miliyoni arawuzana muri famiye kandi bimeze neza we ntacyo bigutwaye kubera ko uranamwubaha nta kintu mugura nahabi igitenge haba rasiyo haba n'inzu hama akazi kiwe kaciye gahera ni uciuro nk'idiri guhemba 2 million nawe nta kazi afise uwo kwemera yuko ubandanya umubeshaho muri bwa buzima yari yibeshejeho cyane woca umuhindurira ko ukavuga ati ibi nibi wapi nta miliyoni usubira kuzurajya buri kwezi be honest kuri wewe umucamo mu buzima bumeze kuri jewe ari umugabo wanje gomba mvugisha kuri atabujya burimwo si uwo miliyoni agenda kurya ari wenyene nje akansiga mu nzu akaba atamusi numwe ariyumvira ati banahembwe reka ngire umufasha wanje n'umwana dusohoke dusangire hama yandasigaye tuvugane tugire stoke turiho inzu dukoreye buri kimwe akaba agenda akayajya wenyene muri ico gihe Imana igatimindura ubuzima amashance akaza kuri jewe sinokubesha siko no bimukorera sinomwemerera ko ndamuha pare y'umuriyoni wose naruhiye hama ngo cifata undi muriyoni nkoresha ibintu byo muri famille ariko mu gihe ari we yarayaronka naco vyari bigutwaye yaransohokana se nje yaranjana tukayasangira mu mahera oya haraho yagwa nawe ukamanaje ngushatse ukigurira inyama ushatse kabiki aho yarabikora uko nanje no kuri no mufata neza sinomuhaye million no muha nka 5 canke 200 niko kuciyakorora arakujana mukabara atari gukora projet zo muri famille none bizi gute yuko ijya migambi atayikura mu kabare nyene ego kwera mu kabare hari imigambi abo mu kabare abagabo hajya mu kabare bahuzwa no kunywa icupa gusa babariko migambi gusa bibajana sawa nimba hari avantage ahora kura mu kabare nk'umunsi umwe akagenda agateramo n'abandi bagabo mu kabare agaca ataha akambwira babagenzi banje ko turakora ama projet bigeze ngaha aho sawa muga iyo migambi yo kumwe gusa oya je sinovyemera je te jure erega singongo ngo bari migambi ngo y'ibintu vy'amafaranga shobora no kuba ari n'imigambi kugira arabe ukuntu we yo gutetesha bana yaje ntarwo kubakirwa mu kabare kwezi ego kwezi baraza biboca baza bakabiyagira muhira nk'abazimana bakavuga hari ibintu abagabo badashobora kuvuga ku mugore mu gihe umugore ari hari urumva rero namwiga abagore hari ibintu badashobora kuvuga ku bagabo mu gihe hari umugabo nukuri sinumva ko nobikora sinumva ko nomuha amahera ngo agiye mu bandi bagabo angana uko kose make naho nyene yapana ivy'imisi yose ko nabandi ko ndakora ibindi vyo mu rugo kandi nawe babibonewe ntaho 5 canke 2 ukuri tugumye tunayagerega no kujana wogera yoyo ndagira vyumva rero umva ko umuntu Imana iyo yabatiza ingufu mwebwe zo kuronka amahera menshi kurusha abagabo niyo mwobaye mwoganjije abagabo buto oya natwe dufise amabezo menshi muri ico gihe no yiha abakozi no sumanura by'abana ibintu byinshi none haramugora abona ijana mu kabara afise umugabo none sino badikunda sesagura no bandiko nkora ivyo yari gukora inyota y'umugabo ishaka ikamwica no mugurira akanywera muhira ukamurinda ubwenge bwose yakura mu kabari bwose ukabumwima rimwe gusa no muherekeza kubera amafaranga yiwanje ni kuvuga apare yuko uwo nayamuha no namuhere kandi ubwa mbere ari wakiyaronka ntiwamuherekeza none ko yarayiwiwe yarijana nye nanzi yuko muri umwe nzi ko mwa muri umwe turi umwe nanje yonsohokana tugasohoka twese ubunya buri munsi wowe urumva ko uzara gusohokana mu kabari Edairo umugore wawe wakabari wewe wamubonye apana buri munsi akagira effort au moins 2 fois la semaine canke nko muri weekend imwe mu kwezi akavuga ati mada itegura ndakwerekana tugende abonye nanje Imana impeza giye no gusubiza mu nkoko bimwe nawe yahora nkorera yes Benishu reka ndagushimire cyane murakoze cyane namwe reka ndagushimire nawe umuntu wakurikiranye nk'ikiganiro kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma aho uri hose ubahwe big up on yourself